Hello my beautiful people. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Nakubwiye ati kanda subscribe nimba utari bwa kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ama updates y'ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV. Ati nongera kubwira ati ni Jasimba from Sid aka Bin Laden Sharpshooter. Behind the camera say my cameraman, camera woman, Lily Queen akuzana my image ameze neza cyane. Ati ni mpore brother. Yes. Ndameze neza. Kuno nchuro ndi kumwe na Eric Brown. Yeah. The big superstar. Horana nigwa mtama. Yeah, okay. Ndakubaza Eric Brown yobagiye he? Eric Brown ndahari kabisa nkuko mubibona namwe. Yeah. Kuri vocal mu kuririmba vrema bavuga ati nuwa nkuru kwa varemera kuruze kwiruka. Byo kuri? Yeah. Mbe bujya kuririmba aftigishijwe nande? Muri make ikintu kijanye no buririmbyi ntabwo ari ikintu noba narakuye ahandi usibye ko gusa habaho umuntu ashobora kuduza uwundi muntu. Ariko ikintu c'impano yo kuririmba nasanze naragikuranye. Narakivukanye muri make. Yeah. Gushika n'amasaha umaze kwigisha abantu bangaha kuririmba? Muri make gushika umwanya hariho bamwe banyespira ko abatari bake muri make bariho na cane nkuko nsanzwe ndi n'umuririmbyi mu rusengero. Gushika n'amasaha intandaro yatumye kuririmba kwawe guhagarara tutabona ibikorwa byawe bishasha iyo batewe niki? Muri make kuririmba kwanje ni kwahagaze mu rusengero ndabandanya ariko nkuko bwanje mwara mubibona kuri zo sosio nkora ndumwe. Yeah. Narashoboye mu Giswahili bavuga ati kuyumba kiuchumi. Kuyumba kiuchumi. Yes. Mwanzo ulikuwa unasaidiwa na nani? Yeah. Hapo awali ulikuwa ni mkono wangu. Yeah. Sasa nikajikuta mwenyewe mkono mtupu wa ulambwe. Ukamua moja kwa moja usimamishe kutokana jinsi gani utabona abantu bagufuata mu mugongo. Yes, muri make nabayeho basi mvuga ati hageze ngira ku muntu haba hageze. Rero maze kubona yuko igihe cyanje ngira cyo kitaragera kuko nabona umenga igihe nariko ndakora nitanga kwara kugira ngo je ubwanje nshobore gushika kure. Yeah. Ariko ndabona yuko ushaka gushika kurucujana n'abandi. Yeah. Rero nico cyatumye nanje mvuga ati kumbure ngo Imana ntiyabishaho itariki yawe kugira ngo nshobore nanje gushikirwa nkorane n'abandi. Okay, basi kubera kibasi utagiye muri groupe turabona hari ama groupe y'abaririmbyi kuri kutagiye mu groupe y'abaririmbyi kugira ngo musahirizane mufashanye. Muri make nka Nyanzarake iwacu novuga yuko ntabwo ari ibintu biri nominated cyane. Yeah. Ku bantu b'abaririmbyi kugira groupe kugira ngo bashobore kuduzanya. Ariko nagiye mbona rimwe na rimwe abandi baduga abandi bakambira ati man none kumenga ufise impano ariko muri kuraduga why habaye iki? Ndavuga ati kweri bariko baraduga ariko maze kuraba nabonye ari bihe byabo byashize. Yeah. Naye ndavuga ati bihe byanje ngira ngo kumbure biri nyuma kubera ko nakivuze ukuboko kumwe nigushobora kwimara ubugi. Rero umuntu narondera yuko byibura noronka support ariko baravuga yuko nyene hatabayeho gushigikirwa ubwanje sinovyishoboza. Nico gituma byabaye nk'ibihagaze ariko ntahagaritse kuririmba gusa rezo zanje zose zarahagaze bivanye nuko nabuze support. Ori yakora iki kuri wewe? Ori n'umuntu adasanzwe cyane. Niwe muntu yatanguye kunkorera video. Niwe muntu yatanguye kunshitsa ahandi hantu je ntari bwashike. Yeah. Usibye ko gusa Ori nawe n'umuntu basi yavuga ati oba mfise ubushobozi nkuko ndavyumvamo. Yeah. No gushikanya ahandi hantu kuko Ori nabayeho muri management yiwe ariko urumva nawe kubera uburyo buke bica birayumba na nyene afise abamurondera afise abategerezwa basi kwita amashingano zabo. Yes. Wacu usanga biza ari ibintu bigoye nace nsanga ari ibintu bitoroshe. Rero bica biba ngombwa yuko bankuhagaritse ariko
uri gushika n'isaha n'umuntu basi akinkubitira kuvuga ati bana rabo haguruke ariko ni jewe nyene ntarabona ukicerekezo canje cyo bakimeze ku baririmbyi ba gospel cyane cyane biravugwa yuko kenshi mukorana no mu masengero benshi bakaba bibaza ati niba uri nubwo byoyanka abo mu masengero bo bogirante bo mufasha bo musupporting abo mu intervena bo gira ibi bo mufuga we kuri byagenze gute muri make ico ndashobora kukikwishura muri make urabona turavye ayi wacu navuze uko twebwe turabana nominated cyane ku bintu bijanye n'uburirimbyi twebwe n'umuntu agomba gushika kure cyane uco usanga ari mu gisagara ca Bujumbura ariko ngaho iwacu ama eglise menshi uri kurakora uri umuririmbyi uri kurakora wenyene ntibagushigikira kubera iki ntibaratahura gushigikira impano ikuriye mu rushengero icarico bene bazi yuko ikintu coshigikirwa ni korale niki ariko muri korale niho hagiye havamo abantu nyene bateye imbere ivyo rero tubibona mu mashengero y'Ibujumbura kubera bo babitahura bari ku yindi level bene barashobora gushigikira umuririmbyi babona ko atanguye gukura mbere na promotion bakayimukorera cyane ariko mu mashengero yini wacu muri interior usanga ari kibazo urubuga rwa YouTube rwa Eric Brown ni urufise cyane gose okay ku ruhande rwo ku record byo bimeze gute ku ruhande rwo ku record novuga yuko ntabwo vyangoye byagoranye cyane birashoboka rero n'indirimbo mfise zibitse ariko ku masanamu niyo hari ku masanamu mbona umenga nigikunda cyane kubera ko sanamu urabona za kino gihe zirazimvye nawe uri wenyene ntushobora kuvyifasha ushika no masaha woshaka kugufasha ati ndamusupporting kuri impano byogenda gute nko gushika no masaha urashobora kundondera ni Eric Brown kuri zose ndakoresha Instagram ni Eric Brown ndakoresha TikTok ni Eric Brown official ndakoresha YouTube ni Eric Brown official konyene Facebook ni Eric Brown niyo gusenga Eric Brown twayaze ariko vraiment ikore mu gahugu gatoya kumura bari kutwumviriza cyangwa bari kuturorera muri kano kanya bashowe kumva ivyo ni kuvuga abone ko ari impamo kabisa icyo ni ikintu kinjohera cyane ni ikintu nkunda cyane reka kuko wajya umuntu usanga afise ibiririmbo byinshi dutorera akaririmbo kawe wakunze mu ndirimbo zawe intambuko sanjora nziza ndagwana kugira ngo nshike kure ubuzima bwanje urabufise mu kiganza cyawe ariko hari gituma nanirwa sinshoboye oya sinshoboye mana hanirira maana ngwanirira rekura umugisha ku buzima bwanje cagagura imigozi y'abatuma